Bakunzi ba Bujahi TV je ndabuze nico ndenzaho kubona umuntu w'umuvyeyi nkuko ashobora kuba amaze iyo myaka ingahe agwaye donc atabona n'umugeraho atabona n'umwa ndazi ko mufise umutima ushobora gufasha kuri tugerageje abarundi turakundana ndazi ko iki gikorwa muzokiraba kandi ndasabye no kuri mugira umutima w'ikigongwe kugira tubashe kugira ico dukoze umuvyeyi muramubona namwe n'ibibazo ndabuze nico ndamubaza kubera murabona namwe ubuzima bayemo imyaka 4 ari umuntu w'umuvyeyi aryamye atabasha no kwiyegura reka ndisimikiza reka gataha ndabafise abana umugabo ntaco bibafise n'abakene ntakazi bafise umwaka ugira 4 ego mu maguru biraduga kuko hagiye iki gice iki ino vyofuma buke buke mugabo no ngaha ndamaze kuruha hano hari hamaze kuvyimbangira ngo urahabona ko hatangana biraduga bikaduza amaguru gutya bikongera bikayaryamika gutya bikongera bikisika bikaduza bikaca bidugana no mu ruti rw'umugongo izimbavu nkaza numva umenga zimeze uko nta muntu waba waragerageje kugusabira kugira ngo ubashe kuja kwivuza aho mu Rwanda canke muri Kenya oya nta nshuti nimwe nari mfise yigira ati yonyunganira nk'agafaranga ngo banyurize indege bakubwiye ko hasabwa nk'amahera ngahe kugira ubashe kuja kwivuza bari bambwiye nk'umuriyoni aho rero badidana ku kintu kiraha mu mugongo kimeze ku muruti rw'umugongo hari ikintu menga kimeze uko menga ni nka kujya kwinkara. Hello bakunzi wa Bujahi TV mwaramutse canke mwirevanye na muherereye kuri micro nkuko bisanzwe muri kumwe na Krista Bella kuri kamera uyu munsi turi kumwe na CK the professional aha mbona turi mu gisagara ca Ushobora muri zone Rohero commune Mukaza ndabeshe commune Mukaza zone Rohero ahantu bita Mugoboka wa kabiri Mugoboka wa kabiri muranyangana n'urwa mbere ndageze hama turi kumwe n'uyu musore murabona hari akana afise yashimye ko Bujahi muherekeza agira tubwire mbega tuje mu biki hano hantu tuje mu biki atubwire byose uko bimeze muraza gukurikira gahunda zose kuntu ziri bugende turakwakira kuri mikoro za Bujahi yego murakoze kutwakira naye ndabaramukije nta televiziyo yagishigikira muri kino gikorwa Bujahi TV aha turi ku Mugoboka wa kabiri muri zone Rohero commune Mukaza no munsi ku munsi uri hejuru twarumvise ubutumire tuvuye Muramvya n'abakozi b'Imana turumva ngo ku Mugoboka wa kabiri hari umama agwaye imyaka 4 uwo mama aragwaye bikomeye ntiyicara yirirwa aryamye muri iyo myaka 4 tuvuga n'abakozi b'Imana naje nserukiye ibikorwa nkoramwe vya misi yose kuko akazi ka misi yose tubafise aho dukana mu bikorwa vya restaurant ndetse n'umuryango wanje uranshigikira ndababwiye kino ciyumviro turavuga ati reka tuzohashike no bitama amasosi aranshigikira turavuga ati reka tuzohashike tumushikeko ndetse namenyesha makuru turi kumwe kuko twebwe ubufasha twashikanye uno munsi cyane cyo twamuzaniye ntico mutunga mu bihe twumva agwaye imyaka 4 twashimye kwifashisha ino Bujahi TV kugira imufashe imuronderere amufasha kuko n'umumama hariho kira ku kwezi urushinga bamutera bivanye n'ingwara yagwaye bivanye nuko namaze kwiruka mu bitaro bikomakomeye bakabura ingwara bica bibangombwa ko arembera mu rugo twashimye ko dushika ku muhana we turi kumwe n'amesha makuru hakuru vyari ivyo vyatuzinduye reka dushike ku muhana bamuganirize bana bamenyesha makuru murakoze reka tubandanye dushike aho mama ari tubashe kumuraba tumuganirize murashaka kuja imbere mukatwereka kwera Bujahi iri ngaho ku bwanyu amakuru yose tuza turabatohoreza tubabwire mbega abanyagihugu gute ntabwo tuzora twibanda ku basta
Zora tugenda turabe n'abanyagihugu mbega babayeho gute. CK akazi turagenda. Muratwihanganira CK angara vizuri sanguke umu. Igeto ba CK unayona. Tugiri ngaha kubera tuje turabereka genre abanyagihugu nabo nyene baba bakeneye kumenyekana ingene bayo simaka tuje turarondera ba star gusa niyo mpamvu ubona muratwihanganira. Ngara vizuri tusianguke. Ngara vizuri usianguke braza. Nkuko mubibona turashikiriye ku muhana tugira dusabe karibu. Murabona ko tugeze ku muhana twinjire hodi. Meze neza mama. Twari tubagendeye turabamenyesha amakuru dukorera ikinyamakuru cha TV online Buja Hii TV bari batubariye ko mutameze neza hama turashima gushika ngaha kugira turabe ko twokuganiriza nkuko mubibona turamushikiriye hama twagendanye n'umukozi w'Imana ngira ngo igikorwa nyirizina turashaka kubanza gutangura gusenga tugoye Imana tugasenga hama tukabona kumuganiriza. Ego ku mazina yanje nitwa Nibitanga Budinego, ku mazina ya misi yose banyita Pasteur Sauce ariko iyo nitazirano kubwo kino gikorwa reka twane dusenge. Uhoraho Mana yanje twongushima ko wewe watuzigamye bino joro ryose, wewe waduhaye kino gitondo ntabwo ari imbaraga zacu ariko n'ubuntu imbazo watugiriye. None mwami Yesu wewe wongeye kutwakira muri uno mugoboka, reka ibiza kuvugirwa hano hantu bize guca mu bugombe bwawe. Twakwerese no mu mama reka yongere yakire gukira, reka yongere yakire gutabagwa, reka ino televiziyo baza kuyikurikirana bose bongera baboneka ari igikorwa cyo kumushigikira cyo kumushikako. Twakwerese imyaka agwaye 4, reka wongere ubane nawe, reka wongere umutima wo kwihangana, reka wongere umuhitiro yongere yakire gusinzira. Twarengutse ngana abakozi b'Imana kugira ijuru ryongere ryuruke rimutabare, kugira amaraso ya Yesu Kristo yongera mweza mutunganye. Twakwerese imyaka yose agwaye, reka mwami Yesu yongere umugire neza. Twakwerese ivyaza kuvugira kuri no mukoro, reka bari we uza kumuvugisha, reka bari uza kumukiza. Twe abana abantu twomusengera ntakire ariko turahamagaye amaraso ya yongera mukize. Reka ubuntu bwawe bwongere bwe hano hantu, reka yongere yakire ijambo ryawe, reka yongere yakire gutabagwa. None mwami Yesu dusenze muri bike ndazi byinshi za kubiduhera ubuntu ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo amen. Mama ndibaza batubariye ko bidakunda ko ubyuka ugu muryamye kunyene uza mu mugongo akamvyura hama nkisigikiza n'amaboko nduse nshampamagara usoboye kugira ngo ndamwegamire nk'iminota 5 ngaca nongera nkaryama. Umaze igihe kingana guturwaye? Umwaka ugira 4. Ego mu maguru biraduga kuko hagiye iki gice iki ino vyofuma buke buke mugabo no ngaha ndamaze kuruha hano hari hamaze kuvyimba ngira ngo urahabona ko hatangana biraduga bikaduza amaguru gutya bikongera bikayaryamika gutya bikongera bikisika bikaduza bikaca bidugana no mu ruti rw'umugongo izimbavu nkaza numva umenga zimeze uko ko ni nkora upfumfuye. Uba waragerageje kwivuza? Neza cyane no kurikira
kuri scanner yarapimye irabura ingwara muri hôpital militaire umuganga mukuru barampima barabura ingwara ninduze kimwe gipima bibungenze okogarafe irapima irabura umukuru wa hôpital militaire ari weremi Hagerimana uri wo mukuru w'igisirikare aravuga ati none mama wowe ufise ico gusahiriza kugira ngo tugupakize indege ugende mu Rwanda canke muri Kenya ndamubwira ati baba jewe nta nshuti mfise basohoye kunyunganira ahubwo uriho ko mubuze ingwara nimwe ivyo bipimo byose bibuze ingwara nimwe muri jewe kandi nanze nkasisikara ngwanya nononekara mu buzima nimunyandikire mu nsohore ntahe ti nugiye muri Kenya arafa gahambwa nzana muhira nze kugwayo ko niko vyagenze nta ndwara nimwe bigeze batora bace bakurungika woba waragerageje gusaba none ubufasha abantu canke nta muntu waba waragerageje kugusabira kugira ngo ubashe kuja kwivuza aho mu Rwanda canke muri Kenya oya nta nshuti nimwe nari mfise igira ati yonyunganira nk'agafaranga ngo banyurize indege oya abaganga bakubwiye ko hasabwa nk'amahera ngahe kugira ubashe kuja kwivuza bari bambwiye nk'umuriyoni aho rero badidana ku kintu kiraha mu mugongo kimeze ku muruti ku mugongo hari ikintu menga kimeze uko menga ni nka kujya kwinkara reka ndisimikiza reka gato bakunzi ba Buja TV je ndabuze nico ndenzaho kubona umuntu w'umuvyeyi nk'uko ashobora kuba amaze iyo myaka ingahe agwaye donc atabona n'umugeraho atabona n'umwa ndazi ko mufise umutima ushobora gufasha kuri tugerageje abarundi turakundana ndazi ko iki gikorwa muzokiraba kandi ndasabye no kuri mugira umutima w'ikigongwe kugira tubashe kugira ico dukoze umuvyeyi muramubona namwe nibibazo ndabuze nico ndamubaza kubera murabona namwe ubuzima bayemo imyaka 4 ari umuntu w'umuvyeyi aryamye atabasha no kwiyegura hari igihe ibintu biba ukabura nuko bivuga akabura n'ikintu wo mubaza bivanye nuko mubibona mama wowe ufise abana ego ndabafise abana umugabo ntaco bibafise n'abakene nta kazi bafise ufise abana bakuze canke barakuze mugabo nuko atagafaranga bafise uwa mbere n'uwujuriye wa kabiri ni Edimo uwundi nawe ari mu ruziba kwa inarume abandi nabigeme barubace ngaha anyubana n'uyu nyene ni akugwaje hariho n'uwundi afise umukenyezi ngaho n'uwundi yubace nyene nawe nyene aheruka kugira ikibazo yagize kwaze kwibaruka yibaruka upfuye aracafise igikomere mu nda mama je nta bintu byinshi ndi bukubwire canke ndi bukubaze gusa ico tugiye gukora ubuvugizi kugira ngo ubashe kuronka ingene wivuza usubire umere neza kandi turizera ko abarundi turafise umutima wo gufasha ndazi ko iyi nkuru iraza gushikira abantu benshi kandi ndazi ko bidatevye turashaka kuronka ubufasha bwo gushaka kwivuza ukaronka n'ingene usubira kubaho mu buzima busanzwe tubaze pasteur gato muwe mu muryamitse yiruhukire Pastor mbega iyi nkuru y'uyu muvyeyi wowe waramenye ryari wewe hari haciye ko hafi indwi zitatu kuko ndugi muramvya naye nabisengeye ndavuga ati ntavi muramvya amahoro nzoshika kuri urya mu mama bivanye n'akazi mfise kuko naje sinishoboye burebure sanzwe nkora ibintu vya restaurant ariko kubwizwe naye nazanye utuntu duke muri stock ndavuga ati sinoshika kuri urya mu mama akeneye amasengesho akeneye ko nica ashira mu nda arakeneye agasukari arakeneye ubuyi ndavuga ati nibashikane ngaha ahubwo ndatumushikirize kuko iki ni gikorwa uwari wese akibonye atezwa kumufasha kuko n'umuvyeyi tumuhagurukije hari inyuma mu mugongo byace bitangura kumurya bisaba yuko bamukandisha agatambara n'amazi akanye
rero kubw'ivyo jewe nariyumviriye ntumuntu akorera Imana ndavuga ati niyo wosenga atarukundo ruhari udashika ku bantu bagowe nta mugisha kuko ijuru turondera ntituyirondera kubw'amafaranga ahubwo tuyirondera kubw'urukundo tuyirondera gushigikirana muri kino gikorwa kubw'ivyo reka amahinda mwereka ivyo nari namuzaniye naho bidakwiye ibi n'ibiro 5.5 vy'ibiharage ibi ni 7 vy'umuceri ubu n'umunyu aya n'amamesa kubw'ivyo nakenye ikintu bita isukari twayibuze ku makioske ariko ndamusigira ibihumbi 10 agure isukari n'ubuyi kuko n'umuvyeyi ibi byose ndamuhaye burya hakuratunzwe n'ubuyi n'agasukari ego ico jewe no shima nuko Imana yo mwijuru yo mushika kwikamukiza kuko bararondeye ingwara kwa muganga barayibura bamaze kwibura hakuru cyumva ntakozi b'Imana dusangiye no murimo abapasteri abavuga butumwa abasenzi bari bakwiye gushika kuri kino gikorwa naho buri imbaraga z'amafaranga ariko isengesho ubu nitwebwe ntakozi b'Imana dushikiriwe kuko yo muganga akinjuye natwe abakozi b'Imana turasenga tukamuha ijambo akakira ijambo rero hakuru kwanje cyari ico canzindi uno munsi kandi ino televiziyo twayikunze ukuntu yadushigikiye kuko n'ahantu mu misozi habaruhishije baduze barahiba ivyabo kuko nabo arabakozi bakunda igikorwa ubufasha bwa mbere badushikanye ko nino televiziyo tubanje kwanza icambere kubashimira dushimira Bujayi TV yo yadushikanye hano hantu kandi n'abayikurikirana ni muyikunde mukomeze kuyikurikirana ikintu nagira ndakubaze si nko kukubaza ni nk'akantu nagusaba niki kintu wosaba leta canke abanyagihugu abarundi muri rusange niki kintu wobasaba ko bonyunganira kugira ngo nongere kwivuza ndabe ko nokira hari akanyungana amasengesho bibaza ko aba bavyumvise kandi bari bubibone bizera ko neza nimba Imana iriho kandi ndazi ko abarundi turakundana yego ikintu twakwizeza ntituri bukurambire cyangwa ngo dutebe oya urakira utwo duke mukozi Imana guhaye eka naho ryo bizana ndasima mbega batari impabo bose nkenguruka ono n'urukundo n'amafaranga ndazi ko vuba cyane tukwizeza ko ushobora gusubira kwa muganga asante yego bakunzi ba Bujayi TV mwabonye igikorwa twajemo murabona namwe ikintu nosaba ndazi je narengeye no buze n'ikintu mvuga namwe murabibona icyo nsaba nuko mwese aho muri aho muherereye ndabinginze tuvuze umuvyeyi ndazi ko abarundi turakundana n'ukuri kandi turakundana cyane ndibaza ko avujwe agasubira mu buzima busanzwe urumva kafisa abana aronderera abana kandi haraho bicwa n'inzara kubera umuvyeyi waguma mubona ngadahaguruka nibaza ko iki ni igikorwa tugiye kwiha nk'ubwacu nk'abarundi muri rusange kugira tugire ico tubashije gukora mwakoze cyane ndibaza ko ibindi ni muri commentaire turakene commentaire zanyu mbega habogize nk'umuntu ushobora kurondera nk'ubufasha yoca kurinde yoca ku mungu we Julie nanyaruke atanga inimero reka manje ndamuhe na vya bihumbi 10 aza kugura ubuyi n'agasukari hasi kibondo murakoze kandi ikindi naco nagomba nongere ko n'umugabo wiwe amaze ko nino ngwara imaze kuba umwanya muremure yaciye ashaka abandi bagore acara musiga wenyene ubureni ntaho ntikora abana basigara ari imfuvyi reka Julie atanga iyo nimero Ego hagize nk'umuntu ashaka gufasha sinzi ko aca kuri mwebwe
kari mu mugwaje canke naho yo kwandikira buri munyamakuru ngaha Bujahiti turi ngaha ku bwanyu uyu mutamubonye natwe turi ngaha mwoshobora kutubwira ingene vyogenda mugabo entrete mushaka gutanga nimero zanyu kugira hari ushaka ko ari hafi azobona ikiganiro bwa mbere akavuga ati mbanze mbashikire. Ego murakoze. Nimero yiwe ni yanje ushobora kundonka ko ni limiter 62 amajana 541 amajana 581 ni 62 541 581. Iyo niyo nimero mushoboye. Amazina nitwa Irambona Julien, nkabandi umuhungu mu mama nyene mubona. Ushoboye kugira ico ufashije canke guterera kuno muvyeyi wacu ashobora guca kuri aka nimero nyene niyo limikash. Mushobora guca muturonka vuba vyihuse. Murakoze kubw'intererano yanyu nziza igiye gufasha umuvyeyi wacu. Urabona ko ni ibintu bitoroshe, ni ibintu bisaba kugumya umutima no kwihangana no kwizera Imana ko ari cyo ishobora gukora. Murakoze cyane. Reka dusabe sike izo nimero araza kuzandika hasi mu kiganiro kugira abaza kuraba ikiganiro bose barazibona. Twizere ubufasha vuba cyane kandi mukomeze kwihangana ko twashitse ngaha haraho byari bimaze imyaka kubera tutari bwabimenye canke atatangaza makuru na rimwe byari bwabimenye ako twizere ko hagiye gukoreka ikintu gishasha ku muvyeyi agasubira akavuzwa. Ego murakoze kubwo mwahevye byinshi kugira ngo mushobore kudushigikira. Ikintu cyose gifite umwanya wacu. Uyu ni umwanya mwiza kugira ngo nawe ashobore kwashikirwa. Mwakoze gufata umwanya nk'uyu wo kuba na natwe muri no mubabara no kudushigikira. Ni igikorwa kitoroshe, ni igikorwa kidasanzwe, aho twaciye mu hopitali menshi, aho twasavye ubufasha ariko ntivyakunda, ariko twizigire ko Imana igiye kubikora nkuko yamyikora no munsi igiye kubikora kandi. Murakoze cyane mu ntererano yanyu kandi reka ndabisubiremwo n'ubufasha bwinshi bwanyu kugira ngo dushobore gushigikira uyu muvyeyi ashobore kugira amagara nkuko yari yafise ubwa mbere haheze. Ni ibintu bisaba kwihangana cyane, aho twebwe twarihanganye byadusabye kugumya umutima kuko apare ko uri wa mbere umushikiriye ukabona ikibazo afise nticoroha. Biragora n'ingene ushobora kwifata kuko waruzi ko umuntu yahora atambuka canke yahora agenda ariko ukaca usigara usanga adashobora kwikura n'ahari. Ni ikintu kitoroshe, ni igikorwa gikomeye cyane. Mwarahezagiwe cyane, murakoze. Mama reka tugusezereho gato tugusezere tugende. Ndibaza ko twitege ikintu gishasha ku buzima bwawe. Ego turi ngaha abarundi bari ngaha ku bwawe tugira duhaguruke turondere ubufasha hama uronke ingene wivuze. murakoze cyane. Imana ibahezagire ku byiza mungiriye. Ego ikinaniye abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Ego cyane. Bakunzi ba Bujahiti TV hari cyo wongeraho? Ego murakoze. Hari ico twongera ko avako dushimira Bujahiti TV, kadushimire n'abashoboye gukora kino gikorwa cyo kugira ngo bamushikeko badushikeko hano. Dushimira umuryango w'uno mufreye mushobora kubona hano papa bene umufasha wiwe. Tubashimire kuri kino gikorwa bakoze. Ni igikorwa kidasanzwe, ni igikorwa deja cananiye abantu benshi ariko Imana iragikoze. Imana isubiriza umugisha bakuye ndetse n'uruvyaro rwabo. Imana ishikare kurugirira neza, bazibashishikare kugira neza n'abandi baruta twebwe. Turabashimiye. Umukozi w'Imana bitwa Tazira Sauce ushara kumushimira. Turamushimiye buri no buryo bwo kugira ngo tugaragaze umunezero ku kino kinakoze cyane, twumva tuguye neza. Azushikare kugikora n'abandi. Murakoze cyane. Bakunzi ba Bujahiti TV ndibaza ko byinshi mwabibonye. Ahasigaye nahanyu nahacu ho gukora kugira tugire ico tubashije gufasha umuvyeyi akivuza. Okay, mwakoze cyane. Kuri mikoro mwari kumwe na Krista, behind camera twari kumwe na CK the professional.